hagaragara fois passé urukundo novuga ko muririmbyi Alvera gukunda abonye post ya posting batabantu ko bapostingana abantu bataratahura Imana iyo babonye abakobwa bapostingana cyaza abakobwa kubera iki bapostingana ubucuti abantu bataramenya Imana biba ari bibi ntabwo ari bibi mugabo hari abantu baca bazana utundi tuntu twa satani tukasha twinjira Imana ibafashe kandi urukundo ruva kuri Kristo urukundo ni Kristo ubucuti bwo buri hagati ya Divine na Alvera bushingiye kuki hako bakunze kuvuga ngo hano mu Burundi ngo baririmbye muririmba gospel ngo murongo wa mutinzi ngo mukora mariage muteze Yes, nko bisanzwe abakunzi ba Star TV. My name is Star Boy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Love in Town, Ubeshi, umukozi wo munzu, Mr. Fashara Fashije, Lion in the Jungle, King of Ladies, Sharpman, Dollar Boy, all the way from Star TV, all the way from Burundi, East Africa, Africa, that's no Quisios. I love support everybody in our country. Love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Wanyita Mr. I don't care. Change Mr. Fasha. Warafashije avadoganye la gerexirevu de veganye serdo l'intérieur guys. So ameriko tunjira mugano nyezina turi kumwe na Divine Light umwe mu baririmbyi b'imbazamana akugira twinjire neza na neza muri mundu turonke mundu y'ikiganiro aza kutuvugiriza ivyo yifuza byose kugira nanje nje muri mundu hama nyene nibibazo nyene bizari byinshi tumwakire kandi turamuhamagaye kandi turamwakiriye kandi uno muryango munini ni umuryango wari umukumbuye cyane ayo kandi imbere yuko twinjira mugano nyezina neza na neza aratuvugiriza araza kuririmba indirimbo yose yifuza yiwe atuvugiriza na gitari none sivyo yatwerese kuva kera reka tuvugirize kandi kumbure twinjire muri mode y'ikiganiro karibu sana Divine. Merci beaucoup.
twinjiyemwo. This is a new level. Imana izotuzigame, izoturindira ubuzima mu bihe bishasha twinjiyemwo. This is a new level. A new level. New level. This is a new level. Twahezagiwe ntitwahezagiwe. Karibu cyane Divine, eramutse abakunzi ba Star TV. Ubundi twari kubinjiza muri mpwemu yera. Twari kubashyiriramo akaririmbo ku muntu yagira atangure gusenga kumbure muri kano kanya niyumviriza kano karakwiye. Afukame asenge. Twamaze kumushyiramo ikintu bita louange adoration. Umeze neza ariko? Meze neza cyane. Inyuma y'igihe kirekire tudakorana canke utagaragara mu bwa Star TV turakwakiriye kandi muri uno muryango. Murakoze cyane kongera kunyakira. Ndagiye kandi kugara hano muri Star TV. Umeze neza ariko? Ndashima Imana. Ndamusa abakunzi ba Star TV. Ibisigaye twinjire mu kiganiro nyezi. Abakunzi ba Star TV ndabaramukije cyane aho muri hose amahoro y'Imana bane namwe. Kabisa uti amahoro y'Imana abane natwe turayakiriye cyane kubera ko nta wanka amahoro y'Imana. Amezi atatu arashize ushize hanze igikorwa ano munsi turakuzanye mu bwa Star TV. Ntabwo bivuze ko umu artist agaragara muri media kanaka kubera ko hari igikorwa ashize hanze kikiri gishasha na kiriya kimaze amezi atatu. Birakwiye ko tuguma tugikurikirana, birakwiye ko tumenya ati Divine ari mu biki bimeze gute. Nyuma y'igihe kirekire waragiye mu gihugu cy'u Rwanda uragaruka, ariko no munsi uri hano mu gice cy'u Burundi. Sinitayeho kubyo mu gihugu cy'u Rwanda ariko nditaho bya hano kumbure ivyo ngahana cyane nivyo tuba dukeneye cyane gusumba. Bimeze gute mu gikoni cyawe bimeze gute cyangwa turacyari muri promotion y'igikorwa muheruka gushira hanze? Ndi mu gikoni bimeze neza ko ndateka. Kibazo ko umwaka utazohera ntabahaye ikindi gikorwa gishasha. Komeze kusengera mudushigikire mu buryo bwose. Yego kabisa. Iyo tuvuze gusenga hari abantu usanga twisengera dimanche gusa banyandwe ugasanga nyene twibuka Imana kwa Mungu hageze cyane kubonane na Noel twambaye za mpuzu nshasha. Kuri Divine yibuka Imana hageze mu biki? Abari yumva ari muri situation kanaka yagute cyangwa gusenga kuri wewe nyene ni anytime? Imana nama ndayibugiye cyose. Nta mwanya n'umwe hari wo kutibuka Imana. Nta mwanya n'umwe ufise wo kutibuka Imana cyangwa kudasenga. Igihe cyose ngiri ubuntu nkavyuka nkasanga ndacyari muzima, natampa nkumva birakunda nicubahira Imana. Ugerageje kuraba ko Divine agaragara atandukanye na Divine wa 2020 cyane. Mu miririmbire yarateye imbere cyane. N'ubugira asa nyene apparence yiwe how you look usa neza cyane. Murakoze cyane. Birashika kandi bakakubwira ati usa neza Divine wacu. Yarashika. Harabaho kwishima ko bakunze kuvuga ati abana b'Imana ntitwishima, tuvuga ati uyu n'ubugombe bw'Imana. Oya dushimira Imana. Ariko n'Imana yaravuze ati hari umuntu yambwiye ati burya Imana yaraduhaye no mibiri yacu ariko ntabwo yayiduhaye tuyicafuze. Bisaba nyine ko tufata neza umubiri Imana yaduhaye cyane. Ni ngoro za mpwemu yera. Uno murimo w'Imana cyane uno murimo wo kuririmba indirimbo mpimbaza Imana. Nibaza ko numva shaka kumenya ko bitandukanye n'abasanzwe baririmba icyo bita sekira, kubera ko abaririmba sekira barahura n'ama challenge menshi cyane kugira kumbure bamenyekane cyane kugira ibikorwa byabo bijahagaragara. Muri gospel naho bimeze gute? Challenge mugenda murahura nazo kumbure kugira ushobore kugira umuziki kumbure ushaka gushika mu bantu. Nuko izasekira ntabizi, sinzi ingene babigenza, sinzi amastrategie bakoresha canke ama challenge bahura nayo. Ariko igikorwa cyose kigira challenge zaco. Ariko kome abari umuhamagaro uba wumva atakintu na kimwe cyo guhagarika kubandanya. Ubwo uhura n'ibibazo bitandukanye canke nta udu challenge bitandukanye uba wumviye ko hafi yo kubandanya. Clip zawe zigaragaramwe abantu novuga yuko usanga ni babandi nyene baguma bagaruka. Tuvuga rero ko ari umuryango wa Divine cyane nabasanzwe basengera umusanzwe musengera.
hari abamama nkunze kubonamwo kenshi unubaha cyane ubita nka mama wawe bivanye n'uburyo mubanye bivanye n'uburyo bagufata cyangwa wowe bafata garagaje kuraba kuri New Level haragaragayemwe abantu benshi nubwo yuko bari hagufi yawe biba bimeze gute muri shooting benshi nabo dusengera hamwe nabo dusengera hamwe urumva ko baranshigikira bakemera kuza no gushigikira ivyo bikorwa mba nakoze mu kugaragara mu image kugira ngo ubwo butumwa bugere kure banabashimira cyane kabisa hari imiziki mpora numva bavuga abantu basanga bari imirimbo mpimbaza amana nubwo atavyumva nzi imiziki bita ngo ni worship ni worship y'abaririmba nyene bari muri eglise nyene kabani nka live iriya miziki kumenga ibitesara yo kugira gute ugasanga muri eglise gitari bakubita ni live nyene video ni muri eglise gusa bayita gutijya ni worship ikoze nyene nka worship ni nka live nyene nakujya ba Israel mbonye basanze na yazikoze bimeze neza cyane naje nzozikora bivana n'umuntu kunaba yubatse igicapo c'indirimbo bashaka uko ibikoze canke igize ariko umuntu aravanga Alvera yazikoze ariko yarakoze na rya tournage ukorera hanze mu bibazo bitandukanye biravana na message y'indirimbo canke n'igicapo c'umuntu wari wese yahisemo tukiri ngaho onye indirimbo mpimbaza benshi abantu basanga bari indirimbo mpimbaza nyakunze kuba ikintu ca featuring Divine featuring Alvera featuring Lopez mu ndirimbo mpimbaza muri gospel ntivyemerewe gukora featuring ko nabona zigaragara cyane ntizigaragara cyane mu gihugu cy'u Burundi cyane buri muntu wese yumva yo kwibako mushaka tujana mu ijuru sinzi ukuntu biba bimeze ariko mba numva ata muntu yo kwibako umuntu wese arakeneye uwundi kugira ngo bigire ijambo ry'Imana rivuga ngo babiri barutume bisobanura ngo icyo umuntu ashobora gukora ari wenyine ni byiza cyane ariko kandi iyo babaye babiri birushiza kuba byiza cyane kabisa imiziki ya gospel muri 2000 cyane munsi ya 2000 uko yari imeze bitandukanye nuko imeze no munsi indirimbo ya gospel ashobora kuba nziza ikaba hit haba mu club haba mu karaoke haba mu mashengero ugasanga n'indirimbo iri kwiravugwa for example CG indirimbo afise komsa ndetse na Pastor Lopez n'indirimbo bishika zikavuzwa mu bubare mu maklabu tukazitamba ugasanga ni sawa bivuze iki iyo Divine bishaka bimeditati kumbure 2020 aragira byari bimeze uko ariko uno munsi ndabona ko bishika umuririmbyi wa gospel bishika gasora indirimbo nziza ndetse ikaja no mu bantu bivuze iki muri kariyeri yawe cyane iyo uri kuragira ibitekerezo wiyumvira biriko biraba ni ikintu cyiza cyane bisobanura ngo abantu bose bariko baratahura ubutumwa biciye mu ndirimbo donc ziriya ndirimbo zindi basanzwe bumviriza barumva ko n'indirimbo za gospel zishobora kubafasha mu bihe ivyo byose rero ni ikintu cyiza kandi nibaza ko n'abajournaliste namwe mubise mu ruhara mu gupromotinga ivyo bikorwa kugira ngo benshi babimenye donc bishikire benshi bashoboka hagaragara fois passé urukundo novuga ko umuririmbyi Alvera gukunda abonye post ya posting batabana ko bapostingana abantu bataratahura Imana iyo babonye abakobwa bapostingana caza abakobwa kubera iki bapostingana ubucuti abantu bataramenya Imana bari bibi bagumva ntabwo ari bibi mugabo hari abantu baca bazana utundi tuntu twa satani tukasha twinjira bafashe kandi urukundo ruva kuri Kristo urukundo ni Kristo ubucuti bwo buri hagati ya Divine na Alvera bushingiye kuki Kwago twese turazi ko muri abaririmbyi mpimbaza mwinshi peut-être ko ariho benshi babibaza ko ariho mwahuriye abandi bakibaza ati mwahuriye muri numva shaka kumenya ubucuti bwa na Alvera bwatangwe kugaragara gute byagenze gute ko ndabona umenga murakundana kino gihe niyumva namwe sikino gihe ko babaye kuva kera nibaza ko abantu bakurikirana video ziwe mu ndirimbo yaririmbye uwo kwizerwa nari muri video uri kuvuza gitari of course kandi harashigiye kiniki nibaza ko tanigiye nari maze hani Bujumbura ku bantu batari bavuze no rukiva Ingozi baruguru hariya Ingozi yego sha bene nayishikana Ingozi aratesa uko nabona Ingozi ko hasa neza sha nabonye n'undi mwana w'Ingozi aririmba gospel sinzi ko muzi bita Marine Fosi abantu biti busiga no bushamiye iwacu sure
famille yanyu muririmba gospel mwebwe mwese uziko namubonye no mu ndirimbo ari kumwe na Bifeso Ndofro nationaliste ikiwa giwe ngo nikugira amagara meza akaririmbo karyoshe sana reka nabonye ratangara muri umuryango wanyu mwese benshi musanga muririmba gospel mbere ko tugaruka gushave nikubera ko bataririmba muri studio ko ari impano y'umuryango bigaragare ariko jewe nibaza ko nimaze no kukivuga akujya mwarazi kuririmba umusapotinge kabisa arabizi twarakoze n'ikiganiro kiryoshera papasi wow mani mumugisha kandi mani mwagure cyane Javre no muri famille Marraine Fossi mu mwanya nawe afise indirimbo agomba gushira agaragara ndetse rero nambye ko afise EP ariko ko biri kose reka Imana ihezagire ibikorwa vyiwe Alvera muramenyanye utambwe kuja mu ndirimbo yiwe kuja mu ndirimbo vyagenze gute nuko yabonye wari ufise igikorwa washize hanze canke nuko yabonye uri umuhanga mu gitari mu kuvuza gitari sinabwo akora indirimbo yanje wari usanzwe uri umwana wo muri eglise tubisanzwe natangiye kuja muri clip ya Alvera ntarasohora indirimbo je waje guhura nawe gute kumbura amenye ko uri umuhanga mu kuvuza gitari twamenyanye nyine kubera ivyo nyene byo kuririmba no kuvuza yaje muri eglise wanyu ntiyaje muri eglise uko ntibuka neza ukuntu byagenze kugira ngo tumenyane sinzibuka ahantu byatanguriye njyana kubera bimaze igihe kirekire ariko nibaza ko twabonana nyine ku marezo social kubera ko ava ko ndirimba narakora ibiganiro ndiko ndavuza gitari ariko nda muri studio hama rero nasaba kuja mu ndirimbo yiwe ndavyemera ndabikora ndabikunze naho ubucuti bwanje nawe bwahereye kabisa nyene ndabibona poste ziwe avuga ati urukundo ni ngoroshe n'urukundo nyene usanga nyene abana b'Imana katuvuge ko abana b'Imana nyene ako bakunze kuvuga ngo hano mu Burundi ngo baririmbye muririmba gospel ngo murongo wa mutinzi ngo mukora mariage muteze guteba ni kuvuga baci baraba basandi bararaba Alvera barateze umuntu wose agira igihe ciwe igihambaye sukwihuta n'umwanya igihambaye no gushikira ukuraca ariko birashika akabwira ati rongorwa nkuko Alvera bagoma babimubwiye nawe mubwirira iki arongorwe ngo hageze niwe babimenya ndagira ni hagera zo bakabona yakoze make kuri divine ntibirashika akamubwira ati hageze rongorwa kumbure iyo umuntu akoze mariage ngo imigisha iba myinshi hari aho babibwira ko pese nagize anniversaire atanga kumbaza ufite imyaka ingana ngo hageze kugira mariage hageze nahagera gute nihagera nzogira mariage umuntu wese agira igihe ciwe nihagera nzokora mariage umuntu wese agira igihe ciwe hagiye yari surprise canke ntako mwari mwateguye yari surprise vraiment ko batashizemo ra akina kimwe narinzi ironkere content abagenzi ba divine muranyanka mwaretse ugo gwangu muze muranshira nko muri surprise ziye muwaje Alvera nyene Alvera yararimo yanzo mucamandi habaye surprise zibiri surprise ya mbere nayikorewe n'abafana banje ndikorerwa n'inshuti yawe abandi ndayikorerwa n'inshuti zanje harimo n'umuvyeyi wanje mama Esperance Doricima nubwo yari muri Canada ariko mujya surprise nawe nabonye kenshi yari no buri bize cyane ugutora nikiba cyoroshe nanje narakubuze ubu uriya mama vuze iki kubuzima bwa divine ko tubone ibikorwa byinshi akora haba gufasha abatishoboye ubuhari nka divine avuze ikintu gikomeye cyane ndamwita mama nawe kandi akanyita hago bisaba mama benshi ziko ufise abantu bitaba mama benshi cyane no muri eglise ni benshi ufise abonita mama icyo kintu kirakomeye nize vuga mama haba hari ikindi kintu ushobora kuvuga ko ari umuvyeyi ariko mama ni ikindi kintu gikomeye nibaza ko ari we muntu ahubwo ushobora guhamagara mama apa ya mama wanje yamzaye mu nda nta wundi muntu mpamagara mama nyene ngo ndampamagare mama maso mu yandi umuhungu mwavukanaga yavuga ngo ashaka kuzararirimba yabiheze inde mutipe umuhungu muvukana nta muhungu muvukana agomba ibintu byo kuririmba ibintu nk'ibyo tuvukana tuvukana n'umuhungu nawe ntahita kuririmba kabisa sinzi nta namwe bahuriye nta n'igitara azi kuvuza ahubwo ushobora kuvuza uwanyigishije gitara kubera twaba turi kumwe umwanya munini rimwe na rimwe bakavuga ko tunasa hari abavuga ko tuvukana kabisa inyuma y'amezi 3 ushize hanze igikorwa
twitege ikindi gikorwa kuko wari umaze umwanya mu gacerere wanavuye mu gihugu kubitira hanze y'igihugu bisigura ko ubugiye kutuzanira ibikorwa twitege iki na cyane b'abakunzi ba Divine Light bamwe baheruka gukorera surprise kumbure yo kukwifuriza isabukuru nziza abakunzi banje uno mwaka ushaka gutera ubonye kandi ndikunda gutegura kugira ngo mpure n'abakunzi banje ndashaka kumenyana n'abakunzi banje urwo urategura rencontre nibaza ko nzobimenyesha kugira ngo mpure nabo hari abankoreye surprise abandi bagashavura ngo nitwabimenye abandi ngo nitwose ukuntu two kubona rero ndashaka kugira ngo tumenyane abakunzi banje bose baba bakunzi nyene tumenyane Chimamanda niwe yavuze ati ngo nta ndirimbo y'igitsina gore ngo nta ndirimbo ngo y'igitsina gore ngo yompeza gito ntse narinzi okay ubyumvise ubunyene Chimamanda ndabivuze nta ndirimbo y'igitsina gore yompeza gito vyakira gute ntasinzi vraiment ntavyonzi gituma yabivuze ubashobora kuba afise impamvu yaciye atanga na example aravuga ati ngo baririmbye ngo bamwe b'igitsina gore basanga baririmba indirimbo mpimbaza agerageza kuvuga ngo hari abayakura mu buraya mugabo umuntu kuvuga nibisanzwe kuko yaciye na postinga na Alvera sinzi ko wabonye post ya Alvera ashavuye avuga ati yisigura ni muri inshuti ya Alvera cyane kubera ko Chimamanda yagerageje gupostinga Alvera azana n'umumanager wiwe w'umuhungu ngo ni manager wiwe Alvera arasigura ati je umumanager wanje suye umumanager wanje yitwa Nera Ornella sinzi n'ukuje gane nabonye posting ni cyari kiganiro ari post kuri Facebook peut-être sinabibonye byoshika nk'uwo umuntu akaza akubwira ati nta ndirimbo y'igitsina gore yompezagira wewe vyakira ndabwira ati ni bibandarize kuko hari abandi bahezagirwa habaye mu akavamwo peut-être nawe Imana izomukora ko ikindi gihe ahezagirwa mugabo hari n'abandi bahezagirwa hari n'ukuntu kera bavuga ati mu gitsina gore ngo nticemerere ngo kuvuga ijambo ry'Imana imbere y'abantu abe apotre cyangwa abe prophète ariko no munsi ibintu byarahindutse niyo mpamvu Kristo yapfuye ku musaraba kugira ngo ibintu byose bisubire bimere neza cyane kiragiye burya igitsina gore cyaravuga ijambo ry'Imana mugara abagendana na Yesu menga hari umumama rawe yagendana na Jesus Yesu Kristo yaje kugira ngo akureho ibya mbere kugira ngo ashireho amasezerano mashasha rero muri Kristo nta muntu umwe twese turemerwa twese turakigwa twese turemerewe kuvuga ubutumwa twese turemerewe kumushima kabisa je nibaza ko uko biri kose nibaza ko abantu batahura uwabivuze afise impamvu yabivuze ndetse ashobora kuba yabivuze kubera ko hari umuntu umwe byo babimugendera nabi agaca afatira bose hamwe muri rusangi ora umuntu wese n'ivyiwe kuko no kuja mu ijuru nta uzojana n'uwundi uzomfata ukuguru nzogira guca jewe nimba tutajanye mu ijuru subira hariya nimba nzongiye mu kuzimu sinzofata ugiye mu ijuru bizoba bigoye Imana izoguhereza gize uzobane na Kristo mu ijuru cyanda vyifuzo sonda bigwaye bigwaye bya danje ariko bizagenda neza gusa uko biri kose kabisa uno musuru umuririmbye impimbaza Imana ariko kandi ubukeneye bije kanaka kumbure kugira ibikorwa bya bishore kugenda neza cyane ntagiye urabishika ukavuga ati nubwo ndirimba indirimbo mpimbaza Imana nakwiye kubikora nka business sometime bakantumira mu masho nshobora kubona amafaranga kugira bishore kumfasha gusahiriza mu gukora video nziza n'ibindi bikorwa déplacement yo ndiko ndaja ku maraji atandukanye rero bishika muri Divine akavyumvira canke bikaba cyangwa gasanga byaramaze kuba jewe ikintu kijanye no guhimbaza Imana si business kuri jewe umuhamagaro ariko kandi bitavuze ngo Imana ihwezagiye biciye muri no muhamagaro navyo ndabyishimira cyane Imana ifite inzira nyinshi cishamwe sinahisemo gukora business ariko nahisemo gukora umurimo wayo hamikazi kampezagira yego ikazi gahezagira ishigura ko iyo ukeneye bije kanaka yo gukora video urafise uburyo ubikora kugira amafaranga ashobore kuboneka ariko ndasenga uracyari muri management hariya kwa umupapa twubaha cyane apotre hariya sinavuga ko ari management ahubwo niwe mu asanzwe ndongoye mu ishengero niwe mu ishengero ryacu Holy Center niwe usanzwe usengera kuva kera kuva ntatangura no kumenya ibintu byo kuririmba ko nzonaririmba nje muri studio Imana rero ariko kera hari ukuntu waba ufise abantu mukunda kujyana bagufasha mu buryo bwa gukurikirana ubumenga byarahindutse bamwe muri bo ntibakiri hafi bari hano ariko ndafise n'abandi
mwarabonye Espoir kenshi mu bikorwa byanje no yabikomotinga bawo mwaramukuye wongera oya ntitwamukuye ahubwo donc bivanye n'ukuntu nawe umwanya wiwe twarabyumvikanye ariko ta nduru zibayemo ta n'urwango hama harabaho harajeho uwundi ashobora kumva ko supportinga mu gushigikira ivyo bikorwa byanje benshi bamuzi nka Mihosho ariko yitwa Jonathan Mihosho umusaza nemera cyane ndamwita Master Plan no tipe nuba cyane ameze neza afite na agence ko iritwara abantu hanze imani guhezagire brother ujyanye navuga yuko n'abakinyi ba sinema no munsi hageze muri lancement officiel niwe bifashisha kabisa nibo batwaye organisation ya lancement yose numwe mu bantu beza cyane numwe mu bantu navuga yuko aronse bameze neza niba akora cyane uri kumwe n'ugiye uzogera kure cyane amen so mu gusozera kumbure inyuma y'amezi 3 utari kurakora hari byinshi uba wifuza yuko bikoreka muri ayo mezi 3 ibitakoretse kumbure baba wifuza ko abakunzi ba Star TV muri kano kanya ushobora gukora n'ibyaye kumbure babikore kibe ari cyo gihe gukora like iyo soye igikorwa ari kuvuga ati igikorwa cyageze ndabona ariko hari bitagenze neza nimba ari bitagenze neza abakunzi ba Star TV ushaka ko wo gukorera be open karibu cyane cyambere novuga iyo dukoze igikorwa gwebwe muragira uruhara rwo kugira ngo icyo gikorwa kigere kure donc kishikira abantu benshi batandukanye nibaza ko ari muri nzira yo gufasha muri promotion gupartager icyo gikorwa kugira ngo gishikire abantu benshi kandi rumva natwe twitanze kandi twitanze so nukorera abakunzi ba Star TV ivyo basavye mwavyumvise ni kuja gukurikirana kiriya gikorwa kiri ku rubuga rwiwe cyane ibikorwa biri ku rubuga rwiwe rwa YouTube ushobora kuja no kuri TikTok yiwe ushobora gusangaho agaci yashizemo kumuruka mutamo challenge gira iburiya butumwa yatanze bugere kure cyane so mu gusozera biragenda gutya afite indirimbo nyinshi ndetse yanatuvugirije indirimbo zibiri uyu mwanya araza kutuvugiriza indirimbo y'undi muntu tutazi wanashima amare nk'amasegonda 10 atararirimba twumve yuko dushobora kuyitora iyo ndirimbo aririmbire mu mutima hama ayo masegonda 10 araza kumubwira ati twagere bandanye twagere Yesu akunzi wa Star TV nakavura kagiye kugwa reka tukabise ariko mu gusozera cyo namanda basaba niki shigikira umurundi kazi cyangwa umurundi mugenzawe nase cyane ko wewe mu gutanga buno butumwa bwiza mu gutanga ubutumwa bw'Imana cyane kugira bukwiragira aha hose hari abaje muri eglise hari abasore indirimbo mpimbaza Imana hari abatamba indirimbo mpimbaza Imana so ni mu buryo bwinshi butandukanye so kugira rero no butumwa yatanze biciye mu ndirimbo mpimbaza Imana ziwe rugere kure birasaba ko mukora amapartage kumbure mugakomeza mushigikira ibikorwa vyiwe Divine kadugushimire cyane murakoze cyane